ndabaramukije mwese. Uyu munsi ndipfuza ko tuvuga ku muntu yavuzwe cyane mu mateka ya politiki mpuzamakungu no mu mutekano w'isi, Osama bin Laden. Uyu mugabo yabaye umuyobozi w'umuhari wa Al-Qaeda ufatwa nk'umwe mu mihari ikomeye y'iterabwoba ku isi. Izina ryiwe ryatangiye kuvugwa cyane inyuma y'ibitero by'iterabwoba byo kuwa 11 mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2001, aho indege zagonze inyubako za World Trade Center n'ibiro vya Pentagon muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara kugira ngo dusobanukirwe neza na neza Osama bin Laden, turasubira inyuma turaba inkomoko yiwe, ivyumviro vyiwe ndetse n'ukuntu inyigisho ziwe zagize ingaruka ku isi. Uyu mugabo yavukiye muri Saudi Arabia mu muryango kize cyane, ariko yahisemwe ubuzima bwo kugwanya ibyo yafatwa nk'ihonyora ry'agaciro k'abayisilamu n'ubushotoranye bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri kino kiganiro turugaruka ku buzima bwiwe, uko yashinze Al-Qaeda, impamvu z'intambara ziwe za jihad ndetse n'ingaruka z'ibikorwa vyiwe ku mutekano mpuzamakungu. Ndabahaye ikaze rero. Inkuru ya Osama bin Laden itangura neza na neza itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1957 i Riyadh, ku mugwa mukuru w'ubwami bw'Abarabu, Saudi Arabia. Yavutse kuri se Mohammed bin Laden, yari umugabo w'umu entrepreneur akomeye muri ico gihugu, kuko ni nawe yari boss wa Saudi bin Laden Group, ikaba yari entreprise ikora ibyo kubaka muri ico gihe. Nyina nawe Arya Ghanem yari umunyasiriyakazi, bakaba bashingiranywe afise imyaka 14 gusa. Ariko Arya si wo mugore wonyine, kuko yari afise n'abandi bagore bagira kuri 22, akagira n'abana 54. Osama bin Laden yari umwana agira 17 muri uwo muryango. Iyi entreprise niyo yavuguriye imisigiti y'Imaka, Madina na Yerusalemu. Aya masoko yose yayahabwa n'abami bagiye batwara Arabia Saudite, maze baramwizera nabakomeza kwinjiza amafaranga. Ariko rero Osama bin Laden ntiyigeze abona se, kuko abavyeyi biwe bahukanye akiri umwana muto cyane. Mu nyuma se wiwe yahavuye yitaba Imana azize impanuka y'indege, maze asiga imitungo idaharurika yagiye iragabanganywa n'abamukomotse ko harimo na Osama bin Laden. Yakuze ari umwana atekereje cyane, aciye ubwenge, akura yipfuza kumenya byinshi ku bijanye n'idini rya Islam. Abarimu biwe bafatiye kuri urukundo rw'idini yari afise, maze bamwinjiza mu nyigisho z'abafrere musulman canke Muslim Brotherhood. Ikaba yari doctrine yari igamije gushiraho intwaro zishimikiye kuri sharia. Muri make kwari gushinga amaguverinema, amashure, amavuriro ashimikiye kuri sharia. Sharia akaba yari amategeko canke amabwirizwa agenga imyitwarire, imibereho n'imigenzo y'abayoboke b'idini rya Islam. Abarimu ba Osama bin Laden rero bamubwiye guhagarika ibintu byose byo kwiryohera, nko kumviriza imiziki cyane, kuraba amasinema, gukina imipira n'ibindi, kugira yihebere ijana kwijana ibijanye n'idini. Ku myaka 18 bin Laden yinjiye University King Abdulaziz agiye kwiga ibijanye na Génie Civil na Commerce. Aha niho yaje kumenya umwarimu Sheikh Abdallah Azam. Uyu ntiyari umwarimu asanzwe, yari umuhinga mu mategeko y'idini, kandi akaba umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu gushiraho ivyumviro by'intambara za Kiislamu yiswe jihad. Bakaba bakunda kumwita se w'intambara ya jihad. Osama bin Laden yahavuye yisanga mu rukundo n'uyu mwarimu, maze amugira se we wa kabiri. Mu mwaka w'1979 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zatanguje intambara ku gihugu ca Afghanistan. Impunzi nyinshi z'Aba-Afghan zahungiye muri Saudi Arabia, nuko ibihugu by'Abarabu bitangira kwiga uburyo byo tabara igihugu kigenzi cyabyo. Uyu mujene Osama yari afise imyaka 21 ico gihe. Yashase gufasha, maze afata urugendo rumushikana i Peshawar muri Pakistan, ku mupaka n'igihugu ca Afghanistan. Ico gihe yagiye asezeranje mama wiwe ko atana kimwe kiza kumubako, kuko atagiye kugwana, ahubwo agiye gufasha abasivile bagenzi be b'abamiziruma. Ahageze yahuriye n'abandi bajene bavuye mu bihugu bitandukanye by'Abarabu biteguriye jihad, maze bakagwanya bikomeye Abarusiya.
afatanije na wa muprofeseri Azam Abdallah begeranirije hamwe babajene bavuye mu bihugu bitandukanye by'abarabu, Afrique du Nord, Asia na Europe, abita abamujihadin, ni kuvuga abajihadiste bagwana barondera ubwigenge bw'ibihugu by'abamizirima. Ben Laden na Azam bashizemo amafaranga bafinansa formation y'abamujahidin. Nyina wiwe yamahangayitse yumvira ko umwana we washobora nawe kwisanga mu ntambara, ariko nubwo yari yamusezeranije ko atazigira aja ku rugamba, amazi yari yaramaze kurenga inkombe, kuko Ben Laden yari afite inyota idasanzwe yo kurwanya abarusiya. Mu 1984 Ben Laden yari amaze imyaka 26. Ico gihe ivyo yari amaze imisi yiyumvira byo kurwanya abarusiya yabishize mu bikorwa. Ava Peshawar yinjira muri Afghanistan gufasha abandi bajihadiste kwivuna umwanzi. Yashikiye imbere ku mirongo y'urugamba, yari yiteguye gutanga ubuzima bwiwe kugira bene waba ba Afghanistan baronka amahoro no bwigenge. Biravugwa ko ba mujahidin bari bashigikiwe n'abanyamerika, kuko mwibuke ko muri iyi myaka hari intambara imwe bise Gulf War, aho Amerika itacana waka n'Uburusiya. Ben Laden yahavuye yugurura ikambi yiwe bwite yo kurokrita no guforoma ba mujahidin mu misozi ya Jaji mu bumanuko bw'igihugu ca Afghanistan. Abarusiya bahavuye bagaba igitero gikomeye kuri iyi nkambi, maze imvura y'amabombe, ibifaru bimije umuriro ku ba mujahidin, indege zisuka amabombe y'urutavanako, ariko ba mujahidin banka kumanika amaboko. Kuri uyu musozi wa Jaji intambara yamaze imisi 39, ariko byarangiye abarusiya batakaje urugamba, baratsindwa maze barataha. Kuva ico gihe Osama bin Laden yabaye intwaro y'urugamba, yatanguye gukundwa, ashimagizwa na ba mujahidin, bamwiyumvamwo bidasanzwe, gushika n'ahasumbye igikundiro wa mwarimu Abdallah Azam. Guhera ico gihe jihad yari mwishusho ya Osama bin Laden. 1988 Osama yari amaze imyaka 32. Yahuye na Ayman al-Zawahiri, Muslim Brotherhood yakomoka muri Egypt, akaba yari yahungiye i Peshawar kubera ko atumvikana n'ubutegetsi bwa Cairo. Ivyumviro vya Ayman al-Zawahiri vyashimishije Ben Laden, yamweretse vision nshasha ya jihad. Yamubwiye ati jihad kwiye guhinduka, kuko kugera ico gihe jihad kwari kwivuna no kwihagarara ko gusa mu gihe ibihugu vya Islam vyatewe. Ariko Ayman yamuhaye icumviro cahindiye ubuzima bwa Osama bin Laden. Yamubwiye ati ibi ntibihagije, birakwiye ko natwe tuza turagaba ibitero mu ntumbero yo kwagura akarere. Osama bin Laden yaremeye ivyumviro vya Ayman, ariko abamujahidin bari bagize imisi bagwanana nawe ntibashimishijwe niyo vision nshasha ya jihad. Ariko umushefu wabo amaze guhindura vision, bategereza kumukurikira, nuko baramukurikiye, maze kuva ico gihe bahindura umukenyuro, batangira kugwana bativuna gusa, ahubwo bagwana n'uwo wese afise ivyumviro bitandukanye n'abafrere musulman. Batanguye kugwanya Amerika, Europe, ndetse bagwanya n'ibihugu by'abarabu bidashigikiye vision y'abafrere musulman. Ukwezi k'umunani 1988 Osama afatanije na Ayman na Azam bashinze umuhari Al-Qaeda. Ubu ntiyarakiri mu bintu byo kugwanyira abavuga ngo bikure k'abarusiya, ahubwo yatanguje urugamba ku isi yose. Mu 1990 Osama bin Laden yavuye muri Afghanistan, atahiwe muri Arabia Saudite, yakiriwe nk'umwami ny'intwari idasanzwe, kuko abarusiya bari baratsinzwe intambara barasubiye iwabo. Inyuma y'umwaka umwe 1991 Iraq yagavye ibitero ku gihugu ca Kuwait, ayi intambara ya Gulf yari itanguye. Arabia Saudite ija ku ruhande rwa Kuwait, maze bakenera ubufasha ku banyamerika, ibintu Osama bin Laden atigeze ashigikira. Yatanze icyumviro, yavuze ati abo banyamerika ni mubareke dukoreshe ba mujahidin banje. Ico cyumviro ciwe nticashigikiwe, maze Osama bin Laden biramubabaza. Ariko ntivyatevye, abanyamerika mu kanya bare bageze Kuwait. Ben Laden yavuye Arabia Saudite afata urugendo
rumushikani Khartoum muri Sudan hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 992. Ico gihe yibera kumwe n'abagore biwe batanu n'abana biwe 24, ariko ntiyagiye muri Sudan kubusa kuko Sudan yarishigikiye ba mujahidin. Muri Sudan yatanguye ubundi buzima, leta yari yaramuhaye amatongo atangura kuyarimamwe, maze abo mu entrepreneur nkase ahakaza abanyasudani benshi, ariko anakomeza no kwinjiza no guforoma ba mujahidin. Arabia Saudite ifatanije n'abanyamerika bokeje igitutu ubutegetsi bwa Sudan kwirukana Osama bin Laden, ariko bin Laden we yashaka kwigumira muri Sudan, ndetse ya propose ati mureke kunyirukana nibera umu entrepreneur gusa, ibindi ndabihebe. Ariko ico cyumviro ciwe nikigeze gikunda, barachanse. Mu nyuma yarirukamye muri Sudan, abona ko noneho adakwiye kubandanya agwanira abayisilamu bene wabo, ahubwo nyabuna akwiye kwigwanira ku giti ciwe. Arabia Saudite ico gihugu ciwe cyari cyaramwase ubwene gihugu, yasubiye muri Afghanistan, igihugu cyari cyaragiye mu minwe y'abatalibani, warundi muhari mushasha wa Kiislamu wari waravutse. Yageze Kabul asa naho atakintu na kimwe yari afise kuko ubutunzi bwinshi yari yarabusize muri Sudan. Osama bin Laden yasabye umubonano umukuru w'abatalibani Mohammad Omar, amusaba ikibanza muri Taliban. Uyu nawe yari amuzi, yari yarumvise bavuga amateka yiwe yo kubingwanya ikomeye, maze aramwemerera amuha ikaze mu batalibani. Umwasi wa mbere kuva ico gihe yabaye leta zunze ubumwe za Amerika, yavuga ati baraduteye basambura imico n'akaranga byacu, ati rero bakwiye guhagurukirwa. Uyu mugabo yahavuye atumirwa no gutanga interview mu kinyamakuru CNN c'abanyamerika, maze abazwa impamvu yanka abanyamerika, arasigura ati abanyamerika bakoze ubwicanyi ku nzira karengane zo mu bihugu by'Abarabu, bashigikira Israel kwigaba ibitero muri Palestina. Amerika niyo nyira bayazana ku bwicanyi muri ko burabera muri Palestina, Gaza, Liban na Iraq. Iyi interview yahinduye byinshi cyane. Abajihadiste bavuye mu mihingo itandukanye y'isi bashigikiye ivyumviro vya Osama bin Laden, maze Al-Qaeda yongera kuvyuka irakura, isi itangira kugira ubwoba. Iki gihe Osama bin Laden yarundi muntu yatangiye gushinga amakambi y'abaterroriste, abashiramo ivyumviro bibi byo kwica, bagaturitsa ibibombe ahariho hose, haba mu maresitora, mu bubare, mu masoko. Yavuga ati dutegereza kugwanya abanyamerika gushika bavuye muri Gulf Persique bagataye wabo. Igihumbi kimwe n'amajana 988 yashinze umugwi w'abakamikazi, abagwanyi b'abajihadiste bazoza bariturikirizaho ku bisasu mu gutera mu kugaba ibitera atandukanye. Mu nyuma yahavuye ahura na Khaled Sheikh Mohammed, umu islamiste w'umunyapakistan, amuha iciyumviro cyo gukoresha indege mu kugwanya abanyamerika. Ibi babihurije ko, ariko abakamikaze baguma mu kazi ko kwiturikirizaho ibisasu. Batanguye gukora mu jisho Amerika ku ngabo zabo muri Somalia, Yemen n'ahandi. Ukwezi k'umunani igihumbi kimwe n'amajana 988 isi yatanguye kugira ubwoba, aho hagabwe ibitero ku ambasade y'abanyamerika i Nairobi na Dar es Salaam. Ibi bitero vyahitanye abarenga 300 n'ibihumbi 5 vyahakomerekeye. Ico gihe Amerika yashize Osama bin Laden ku rutonde nimero 1 ku bantu bategerezwa kwicwa. FBI yashize miliyoni 5 z'amadolari ku mutwe wa Osama bin Laden. Umuntu wese azodufasha kumenya amakuru, ahari cyane kumufata, aya mafaranga azoba arayiwe. Ariko nta numwe yaraza Osama bin Laden yinyegeje kiretse umugenzi wiwe Aymar al-Zawahiri. Itariki 11 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2001 Osama bin Laden yagabye ibitero byaciye inkokora abanyamerika. Mu gitondo cy'uwo munsi isaha 2:46 indege ya Boeing 737 ya kompanyi American Airlines ihejeje kugonga imwe mu nyubako za World Trade Center in New York.
iyi centre d'affaires yari igizwe n'inzu zibiri zisa, imwe iri haruguru iyindi yari ku ruhande rwo hepfo. Iyi ndege yarimwe abantu 92 yaje isatiriye inyubako iri ku ruhande rwo haruguru ihitira yiseka. Abanyamerika batangiye kugira ubwoba bwinshi. President George Bush yari yagize urugendo i Florida ati Amerika iri mu ntambara, kuko FBI yari yamaze kuronka amakuru ko Al-Qaeda yamaze kubakora mu jisho. Ariko hari hakiri kare, kuko hari ibyo batari bwabone. Inyuma y'iminota 17 gusa indege ya mbere isekuye iyi nyubako, isaha 3:03 iyindi ndege nimero 175 yari ivuye Boston ipakiye abantu 64 yagonze iyindi nyubako yari mu gico hepfo. Isaha 3:37 iyindi ndege ira gatatu nimero 77 ya kompanyi y'abanyamerika American Airlines yategerezwa guca Washington ikabandanya Los Angeles, nawe yisekuye kuri Pentagon Washington, ku cicaro gikuru cyo bushikiranganje bwo kwivuna abansi muri iki gihugu. Iyo ndege yarimo abantu 59, abateroriste 5, ikaba yanahitanye abantu 125 bari muri iyo nyubako. Isaha 4:03 iyindi ndege igira kane yakorokeye mu ishamba rya Pittsburgh muri Pennsylvania, nawe yategerezwa kugonga Maison Blanche, ariko abari miyo ndege bagumukanye ivyihebe, nuko indege irakoroka atabintu byishira ironona. Ibi bitero byose byahitanye abantu bagira ku 3,000. Amwe mu mashusho atazopfa yibagiwe ni yiswe Dust Red. Mercy Borders gerageza gusohoka arongera haca kuko inyubako yari kirabomoka, maze aza gufotogwa yuzuye ivumbi. Kubwo amahirwe ntacu yabaye ako kanya, ariko yaje guhitwana na kanseri mu nyuma, hamwe n'abandi benshi bazize ivumbi n'umwotsi watewe ni bomoka ry'iyi World Trade Center. Iki nico gitero cababaje abanyamerika kurusha ibindi byababayeho. Muri Afghanistan naho wari umunezero gutamba kuba mujahidin abateroriste bashimagiza intwaro Osama bin Laden. Ico gihe Amerika yadugije amafaranga kuzotanga amakuru kuri Osama bin Laden, bashitse ku miliyoni 25 z'amadolari y'abanyamerika. Amerika yaramubuza imyaka 5 yose imurondeza uruhindu, ariko irabura idorongerero. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 Amerika yamenye amakuru ko bin Laden yinyegije Pakistan. Yari yarahinduye isura atembera ukuri kwanye Pakistan, yibera mu nzi isanzwe n'abagore biwe n'abana biwe. Barack Obama yari yarijeje abanyamerika muri kampanye y'amatora ya 2008 kwazobaho umutwe wa Osama bin Laden yabahekuye. Ico gihe mu mwaka w'ibihumbi 2001 ku itariki 21 z'ukwa kane umwaka wa 2011 muri operation bise Neptune Spear, les forces spéciales z'abanyamerika zagiye Pakistan. Inyuma y'imyaka n'imyaka arondegwa, Osama bin Laden yasanzwe mu nzu yo hejuru ari kumwe n'abana biwe n'abagore biwe. Umusirikare karuhariwe mu ntambara zo mu mazi Robert O'Neill yamurashe isasu ryo mu mutwe, maze amateka n'ubuzima bya bin Laden biba bigarukiye ngaho. Nino ngaha natwe turangirije no video. Wakoze ko wankurikiye, ariko nashaka gusaba ufyonde hari j'aime, unasangiza ikindi kiganiro bagenzi bawe, kandi ufyonde na hari subscribe nimba utarabikora. Bye.